hanyuma rero muko twoja gusenga Imana dusomye umurongo urufatiro kogwa cuno munsi hariya mu gitabo c'itanguriro ibice 22 itanguriro 22 ngire nsoma amajambo atari make ariko nze kuvuga make cyane. Umurongo wa mbere, Imana igeza Aburahamu. Hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati sabwe, iramubwira iti ndajana umwana wawe w'ikine gukunda Isaka nyene uje mu gihugu c'Imoriya umuntangireyo kwikimazi cyo koswa ku musozi nzokubarira. Aburahamu azinduka kare mu gatondo ashira amatandiko ku ndogoba yiwe ajana n'ababiri bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe, nuko asatuje inkwi zo kosa ikimazi ava hasi aja hahandi Imana yamubariye. Ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure, nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigarane n'iyi ndogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke. Aburahamu yabira za nkwi zo kosa ikimazi azikorera Isaka umwana wiwe, nawe yitwarira umuriro n'imbugita, nuko bombi barajana. Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da? Aramwitaba ati nikiga mwana wanje? Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga kw'ikimazi cyo koswa? Aburahamu aramwishura aterega mwananje, Imana niyo iri bwirongera umwagazi w'ikimazi cyo koswa. Nuko bombi barajana bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro akinyura nyako za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu atuma ukuboko yabira yambugita ngo akerere umwana wiwe, maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mu ijuru, atewe Aburahamu, Aburahamu! Aritaba ati sabwe. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza, inyuma yiwe habona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga kw'ikimazi cyo koswa mu gishingo c'umwana wiwe. Aburahamu yitaho hantu Yehova yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati ndirahiye nikora hagize, kuko zivyo ntunyima umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kugwiza nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru canke umusenyi wo mw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi barwo. Aleluya! Nisinzi ry'amajambo, aya majambo ni menshi yemwe, ariko tugomba gukuramwo ijambo rigufiya cyane: gukora igikorwa gikora Imana ku mutima wayo. Aleluya! Gukora igikorwa kigakora Imana ku mutima wayo. Muraza kubibona, sinsubira gusoma.
kandi nta nisoma. Aburahamu Imana iramugomwa, bari basanzwe bazinanye nkuko nawe muzinanye. Aburahamu n'Imana baragendana nkuko nawe mugendana. Aronka umwana mu myaka 100. Uyo mwana arose mu myaka 100, sinosubira hariya kwerekana vya Ishimayeli yabonetse imbere, ndavuga Isaka. Hanyuma rero Imana iramugeza, ni ku mutwe w'ijambo twabonye. Iramugeza kandi izi ikigira ikore, izi ikigomba yatumbereye kumukorera ciza kirengeye kigera kure. Aburahamu Imana iramubarira ngo ndagomba kumpa uwo mwana wawe Isaka, uwo Isaka nyene ukunda, ndagomba kugenda kumuntangira kw'ikimazi ahantu nzokwereka. Aburahamu rero ngo acarazinduka kare, niko ijambo ry'Imana ryatubariye, ahitana imikangara yiwe canke abakozi biwe 2, na Isaka agira 3 n'indogoba, ngo baca baragenda. Ntazi yaroye, n'Imana izomubwira ngo ndagutumbereje hanyene ni uzotanga uwo mwana wawe Isaka kw'ikimazi. Aburahamu agenda nibanga muri we, bazinanye ngo n'Imana gusa ari 2. Iryo banga ntiyaribwiye Isaka mwana wiwe, ntiyaribwiye mikangara bajanye, ntiyaribwiye umugore wiwe, ryabaye ibanga ngendanwa, byari mu mutima w'Imana no mu mutima wa Aburahamu. Arasatuza inkwi ngo baragenda. Hagisigaje urugendo rutari ruto, ati aba bantu twajanye ntibakwiye kubona igikorwa Imana yambariye. Iki gikorwa ni cyanje n'Imana. Ngo acabwira mikangara ati mwe basigara ngaho, sigarana n'iyi ndogoba, jewe ndagiye n'umwana wanje, turagiye gusenga kandi turaza kugaruka. Yesu nashimwe. Kandi muri Aburahamu yarazi ko amusigayo, yarazi ko amutanga, mugabwira iyo mikangara turajanye n'umwana wanje, tugiye gusenga turagaruka. Abivuga mu kwizera, cyo gituma biriva ngo yamugarukaniwe nkuzutse. Natebeje umuhungu we waramubaza Isaka ati data, ndazi ngenda batanga ikimazi, inkwi ndazibona, umuriro ndawubona, n'imbuga itandayibona, none ikimazi uza gushikanira Imana cokoswa kiri hehe? Byabanga ryari muri Aburahamu. Aramubwira ati mwana wanje, ingo tugende, ikimazi uhoraho araza kucironkera. Niba gifise sije mfise bimazi, gifiswe n'uhoraho. Ngo baragenda rero, bageze hahantu Imana yamubarira, inkwi aragerekeranya ku gicaniro. Isaka asanganiwe kimazi, ngo aramuboha, amuboshe amugereka kuri ico gicaniro. Ntabyo gufina vyarimwo. Aburahamu kuko Imana iraba imbere mu mutima, yaba iri ivyo yigira Imana ari kubibona. Aburahamu ngo atuma ukuboko, yakira inkota, araduza, agira ashireko, ngo adayumva mu ijuru barahamagaye. Haleluya. Ndanezerezwa n'abantu bakorana n'ijuru. Ndakwifurije gukorana n'ijuru muri iyi minsi ya nyuma. Haleluya. Birasubiza mu intege. Muri Aburahamu yavuga ati ndagutanga, uwakumpaye niwe yakunyatse, ndagutanga. Ati Aburahamu we, ntihagire cugira uwo mwana, kuko nabonye kunyumvira, ntunyimye uwo mwana kandi ari kinege. Rya jambo yabwira wa muhungu wiwe rica rirashitswa, iryo jwi rivuze ngo areraguza. Iri jwi rivuge ngaha areraguza, ngo azabona intizi y'intama iri harya mu gisaka, amahembe yafashwe. Arahinduka ati ni wewe, nagira ngo n'umwana nawe namutanga. Ingo n'umunsi wo gutanga ikimazi kuri inzu uboneka, uraja kugicanira. Bacaragenda afata ya mfizi y'intama, arayibaga ashira ku gicaniro. Ijambo rero narondera nkurayo yose twarisomye kure. Ngiririya ni rimwe umurongo wa 16, n'umwe w'inkora mutima
ugize kino kigwa cacu, ugize uno munsi dufise 16, ati ndirahiye nikoraho agize hajya ahantu hace cy'akarongo, harya ahantu havuga ngo kuko zivyo. Amen. Nshira akarongo aho hantu, n'ahandi warayihaciye, warakahaciye, warakoze utari bwakahaci, kanshirireho kuko zivyo. Amen. Kuko zivyo bigoye gukora, kuko zivyo bitokogwa n'uwo ari we wese, kuko zivyo bivuye mu mutima, kuko zivyo n'umunyime, kuko zivyo naco wisigarije, kuko zivyo nanje ndimana. Haleluya. Ndirahiye no kuguha umugisha. Nzogira gute? Nzogira gute? Nzogira gute? Mbega umuhaye? Mbega Imana irabesha? Haguruka dusenge. Mana yera, Mana utabeshera mwijambo, Mana ugororotse, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushima, turagushima, turagushimira uyu mugoroba umeze nka mugoroba wa Aburahamu, uriya mugoroba wagomba ikimazi, wagomba ikimazi ku gicaniro kandi wari ugisanganywe, ariko kandi uraba Aburahamu ngo urabe ingene mumeraniye. Iyo ntama si we yayizanye, niwe wayizanye, kandi wari uzi ko ariho iza kubiri, aja gutanga ico kimazi, asanga intama ari yiri. Haleluya. Asubiza inyuma umwana wiwe, kandi ajana amasezerano mashasha yo guhabwa umugisha, amasezerano mashasha. Uyu mugoroba Mana, abantu bari imbere yawe, twese turi imbere yawe, turagoma amasezerano mashasha. Amen. Mashasha bijya twari dusanga ngo biramaze, ariko dushirire ku bindi. Aburahamu, ndirahiye no kuguha umugisha nzoguha. Kubera iki? Kuko zivyo birankoze ku mutima, kuko zivyo birankoze ku mutima, no kuguha umugisha nzoguha. Amina. Umuntu wese ari hano abona umugisha ava ku Mana, kugiraneza ku Imana. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi kubidukoreye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.